kudondora. Jewe nitwa Juliette Kamwiza, nkaba nkorera mu shirahamwe akora Burundi, nkaba njejwe umugambi witwa FACE mu kinyamazuru bavuga ngo féministe pour des alternatives climat et environnement. Yego majije gutanga ikigwa hanini cyari gishimikiye kuki? Ikigwa cy'uno munsi cyari gishimikiye kumenyesha icarico uwo mugambi FACE. Uwo mugambi FACE uri kurarangurwa mu Burundi, ukaba ari umugambi watanguye nkuko nabibabwiye mu mwaka wa 2022, ukaba uzorangira mu mwaka wa 2026. Ukaba ari umugambi uje mu majambo make novuga yuko ufise intumbero yo guteza imbere umukenyezi biciye mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe no gukingira ibidukikije. Mvuze umukenyezi guhangana n'ibihe nyene mubona ibibangamira umukenyezi mu bijanye no guhangana n'ibihe byo bari bihe bikuru bituma umugore cyangwa umukenyezi ahangana n'ibihe cyane cyane ibihe navuga yuko bijanye n'ibihe by'imvura, gihabaye imvura nyinshi canke ibaye nkenya no kuba yuko habaye uruzuba. Cyane cyane rero tuvuga guhangana n'ibihe ku mukenyezi w'umurimyi, kuko dusanzwe tuzi yuko ngaha mu Burundi wacu canke muri Afrika muri rusangi abakenyezi aribo benshi bari mu burimyi. Mu burimyi rero iyo habaye ibihe byahindutse, bica biboneka ko by'ukuri hariho ikidasanzwe mu miryango, hagatera amapfa, hagatera ubukene, hagatera inzara, eka mbere mu buzima bwa misi yose imiryango irahungabana. Ikindi iyo habaye ihindagurika ry'ibihe, tuvuga ku gihe c'imvura gusa n'izuba, iyo habaye uruzuba, ibihe biragaragara yuko bishobora gutuma umuryango bashobora kubura ingene bibeshaho, ariko kandi hari n'igihe haba ibidukikije navyo nyene bikageramirwa, hakagaragara ubugaragwa, isi ndimwa ntisubire kwivuga nk'uko vyahora, kubera yuko hariho isi ndimwa iba yononekaye, hariho n'ibiti biba bisanzwe bikingira isi ndimwa navyo nyene bishobora guhura n'uruzuba, canke ibiterwa canke ibindi vyimburwa bishobora kutabaho mu gihe habaye imvura nyinshi canke habaye izuba. Bisaba yuko rero umukenyezi ashobora kumenya ingene avyifatamwo, haba mu bijanye n'uburimyi, haba mu bijanye n'ubworozi, haba mu bijanye no kwitunganya mu buzima bwa misi yose, kugira ngo ashobore kuronka ikimutunga n'igitunga umuryango wiwe. Yavuze yuko umukenyezi cane cane mwirimizi ari wakorwako cane n'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo mufatira ku kiniki cerekana ko abakenyezi birimizi ari wakorwako cane ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Abakenyezi birimizi barakorwako cane n'ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe, kuko asanzwe atunzwe n'uburimyi. Iyo rero imvura itaguye canke iyo hatse uruzuba rwinshi canke imvura ikagwa ikonona imirima, ubwo burimyi ko buriko usanga bimutunze, bica byumvikana yuko atagira ibibazo byo gutunga umuryango ntisubira kuronka ico ugaburira. Na cane cane abana turazi neza yuko iyo bakeneye gufungura, umuntu wa mbere bashika barondera ni mama wabo. Mu gihe atavise ico abagaburira, urumva yuko ibibazo bica bitangura kumushikira, turagira agahinda nyine n'umuvyeyi bibuze ico gaburira umwana, arabura ico yiha canke umuryango ni canke umugenzi. Hanyuma ikindi nuko umukenyezi w'umwirimizi w'umurimyi arafatwa cane n'ihindagurika ry'ibihe mu bijanye kuko ubwambere mbere ni barondera inkwi, dufate nk'inkwi zo guteka, gutegurira imfungwa umuryango, niwe muntu wa mbere abibazwa. Iyo rero imvura yaguye ataroneye n'utwo dukwi canke atavomye amazi meza yo gushobora gukinjika, bimubana ikibazo. Iyo izuba ryatse ntashobore kuba yitunganyije kugira ngo agende ashobore kurondera ibitunga umuryango, kiba ikibazo. Canke iyo habuze imfungurwa kubera izuba ryatse, haba ibibazo mu muryango. Kandi nuko hariho n'amabi ashobora kumushikira bivanye nuko ibihe vyahindaguritse,
uwo bubakanye ashobora kumuheba, nubwo atomuheba arashobora kugenda ngo agiye kurondera icotunga umuryango. Twarumvise benshi babitubwiye yuko baca bagenda ngo bagiye kurondera icotunga umuryango, na cyane cyane mu ntara zihana urubibe, zihana imbibe n'ibindi bihugu, usanga barajabutse hakurya y'Uburundi, bagaca bagenda bakagumayo. Bagumayo wa mukenyezi asigara aratunganya ibyo mu rugo, kandi nawe ata nico afise yihereza, akagera kubungabunga urugo, kubungabunga abana, kubagaburira, kubigisha, nawe nyine ubwiwe ntiyishoboye. Ikibabaje ni uko iyo bishitse uyu mugabo akagaruka, hari igihe adasubira mu rugo aca yigira ahandi, urumva yuko afashwe aciye agira ibibazo by'uko umugabo yamuhevye, umva ni ya mabi. Kumbure n'umuryango asanzwe yarubatsemwo ntibabanye neza, kuvuga amabi aca agenda arakwegana. Kurera abana ari wenyene, yateza kubarera ari kumwe n'uwo bubakanye, indero y'abana ica kiba ikibazo, haba kuvyerekeye imico, haba kubigisha, haba nyene kubaha indero rusangi nk'abana bari mu muryango. Rero ibyo bibazo biramuhanga, kubura inkwi, kubura ico afashisha umuryango, kubura ico ateka, kubura uburyo muri rusange, kuko n'amafaranga ashobora gukoresha mu muryango ayakura mu byo yarimye, ayakura mu byo yoroye. Mu gihe rero bidakunze yuko ashobora kugira kuronka umwimbu ushimishije bivanye n'uko ibihe byagiye birahindagurika, bica byumvikana yuko umudamu cyangwa umukenyezi mu rugo by'ukuri ibihe biramufata cyane. Iyo bihindaguritse sico kimwe no ku rugero rw'umugabo. Ihindagurika ry'ibihe ni ikintu umuntu adashobora guhagarika. None niyo nyifato abakenyezi bakora kugira ngo bagerageze guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe? Inyifato abakenyezi bakwiye kugira nuko nk'uko babivuze, ntawe ubihagarika, ariko ko ubuzima bubandanya. Kandi umukenyezi turazi neza yuko ari inkingi y'urugo, kandi nawe nyene afise aterera mu iterambere kugira ngo habe ukuzamuka k'umuryango. Arabwirizwa rero nawe guhimirizwa, akagira icyo novuga ngo prise de conscience, akumva yuko nawe afise uruhara, atazorindira ngo hariho abazaza kumufasha canke abazaza kubimukorera, ariko birasaba yuko nawe nyene akuboko mu mpuzu kugira ngo akore, akarima ibiterwa bishobora guhangana n'uruzuba canke bishobora kurinda imvura. Amavu y'ivyo akibuka korora udutungwa dushobora kuzomufasha kugira ngo ashobore kuronka umwavu wo kugira ngo yasi igendera atituka, ashobore kuyikingira. Kandi akibuka gutera ibiti kugira ngo aproteje, kugira ngo akingire isi ndimwa. Hari ibiti bibana n'indimo, kandi akibuka yuko isi utegereza kuba uyibungabunga, kugira umuntu abungabunga umuntu cyangwa ubuzima ikintu icyo cyo cyose. N'isi irabungabunga, utayibungabunze iratituka, kandi usubira kwisaba umwimbu utayibungabunze. Birasaba ko akora kugira ngo yiteze imbere, yiteze imbere umuryango n'igihugu mbere gishikirwe, kuko mu gihugu ataterambere ry'umukenyezi rihari n'igihugu rishobora gutera imbere.